hirya mw'ijoro rya samunani niho uwo mugabo yaza arara aransambanya acampa ibinini umunani nivyo yampaye vyose ca ndabimirira rimwe. Ubu ndumva amaguru sinegura bikorejwemwo n'ayo makofe y'abapolisi. Iyo foto nakurungikiye iryo ni kofe umusaya wari wavyivye. Mumbabarire iyi foto ndayikoresheje igaragara kubera yuko iyi nkuru narayitanze mu buryo bwanditse. Uyu muntu mwaramubonye, ku busanzwe umuntu avugwa ko bamufashe ku nguvu turamwubahiriza ntidukunda kwerekana mu maso hiwe, mugabo uyu baramuzi no mu magurupe biriko biracamwo, nanje sinoca nda kubimegeza nifo ko tumwerekana. Iyi nkuru rero irababaje cane gose. Uyu yaratabaje ikigo camurungitse mugabo n'ubu cyarazi kugira icyo kimufashije. Ubu rero agorewe muri Arabia Saudite. Ngomba ndababwira incamake y'ikiganiro ciwe hano imbere, ngomba ndabaha ama audio arambuye uko ubwa mbere nabahaye inkuru yanditse, kumbure mukavuga muti kumbure Daniel ashobora kuvuga ibintu kumbure, ariko nta nubwo ndanabeshije murabizi, nta n'impamvu yuko nobesha. Mugabo rero nshaka ndabasangize amajwi yiwe. Uyu yasafirishijwe n'ikigo bitwa TGS kiri mu Carama, yasafiriye itariki 5 z'ukwezi kwa mbere, yashitse ku mubose itariki 7 z'ukwezi kwa mbere. Ni mu uyu mwaka nyene, nta mezi menshi aramara, murumva ko hamaze amezi 3, amezi 4 nkuko aza kuyivugira muri audio. Yarakubiswe, yarahohotewe, gushika naho afatwa ku nguvu. Yaratabaje ikigo ciwe kikaza kimubwira ngo abanza amara amezi 3. Amezi 3 yarayamaze, bararonka amafaranga yabo, ariko barase kumutabara. Mw'abantu ibi bigo ego bigira neza kurungika abantu muri Arabia Saudite abakenyezi, mugabo wewe urungise umukenyezi akagutabaza gushika naho afatwa ku nguvu ntumutabare, wovuga ngo uriko urakora ngo kumutabara, ngo uriko urateza imbere igihugu, ngo uriko urateza imbere abarundi kazi, canke uriko urikora business nyene bapfe bakire ntibikuraba. Reka rero ndabasangize amajwi yiwe, arababaje mugabo duhisemo ko yabasangiza nyene, nta kundi vyogenda. Ariko turatera kamo iki kigo nyaboneka, uyu muntu akagwayo agahora n'ivyaga agapfa, ahageze vraiment arakeneye gutabarwa yitahire. Hora amahoro banyakubahwa, hama jewe ko mazina yanje nitwa Ninahazwe Aline, nkaba nashitse itariki 7 z'ukwa gatanu mu nzu y'umubosi, ariko uwo mabuja wanje nta mahoro nigeze ndamuronka, nayankubita buri munsi agaca akatana na wifi kugira ngo simvuke ibibazo vyashikiye. Rero ku munsi wa gatanu itariki 1 niho yahengera abahungu biwe basohotse, aca afata imbugita ngo ayicumite, nanje nariko ndoza ivyombo mu gikoni, ca ndiruka muri toilette ndiyugarana. Aca araza arakubita urugi rwose, mbona amenga rugira ruveko, ca ndugurura, ca dusitanira ku muryango, ca ndasohoka ndiruka mw'ibarabara, ca nogwa n'abapolisi. Abapolisi bantoye baca banjana ku kindi gipolisi. Ico kindi gipolisi kica gitelefona mabuja wanje, aca arazana b'abahungu biwe, sinzi ivyo bavuganye. Nagiye numva mu nyuma igipolisi kimbwira ngo ikibazo caheze, ngo nisubire mu nzu kwa mabuja. Nababwira ati jewe sinshaka gusubira muri irya nzu, nimunsabire pasiporo n'impuzu hama munjane ku kigo. Baranka. Bamaze kwanka nyene nanje mera nk'uwanka gusohoka muri ivyo biro, nta kindi bakoze, baca bafata barankubita. Bamaze kunkubita baca banyuriza imodoka, baca banta ku muryango w'ivuriro. Bari ku muryango w'ivuriro ca nogwa n'umusekirite. Narihanganye amezi 3 arahera, no kwa 4 kurajako. Umunsi umwe niho bamfashije, mabuja mbeshe ngo yamfashe ndiko ndasenga gikirisu, kandi nari ngwaye mu nda, ndiko ndadiyara amaraso, ndiko ndakuyumba muri toilette. Cavuga ngo yamfashe ndiko ndasenga gikirisu kubera nari natowe kuri video yo mu mizirimo, niho bamfashije. Mugabo kubera ko mabuja yakunda gukata wifi buri munsi, ntaronka wifi, ntibamenye ikibazo mfise. Rero nashaka mbona baritse mutowamukozi. Ntuwe n'umusekirite naho nyene aca telefone igipolisi kica kiraza,
baca baca bansubiza hahandi nyene nakubitirwa, baca banyereka ahantu nshira urutoki, baca bambwira ngo vyaheze ngo ningende, ndababaza ati nje, ngo nje mw'ibarabara, naho nyene ndanka gusohoka n'ubundi bansohora ku migere, ca ndagenda ijoro ryose bunkerako, ca ntorwa n'umugabo satatu z'agatondo gatandatu, satatu z'agatondo zo kuwa gatandatu, aca arambwira ngo antware mu nzu iwiwe kumukorera ngo azoza arampemba 500 ku kwezi, nanje kubera ntari mfise yonja nca ndagenda, ngiye nasanze afise abana 4 n'umugore, burya ndashika nyene ndakora akazi, burya mw'ijoro rya 8 niho uwo mugabo yaza aransambanya, aca ibinini 8 nivyo yampaye vyose ca ndabimerera rimwe, ubu numva amaguru sinegura, bikorejwemwo n'ayo makofe y'abapolisi, iyo foto nakurungikiye iryo ni kofe umusaya wari wavyivye, amaguru sinegura, umubiri wose ndatonekara, nashaka muntabare munkure muri kino gihugu muzomukoze. Ku kigo narabatabaza, narungitswe n'ikigo citwa TGS mu Carama kurya karita, narabatabaje bagaca bambwira ngo nihangane amezi 3 ahere, narihanganye amezi 3 ahere. yarabatabaje bakamubwira ngo yihangane amezi 3 ahere, yarihanganye amezi 3 arahera, none yongera ko no kwa kane yabibuze, none baramutabaye mwabigomwe. Jewe ndakeka mu by'ukuri abantu bafata ingingo nk'iki kigo bakwiye kugifatira ingingo, none umuntu yaratabaje gushika naho barinda bakamusambanya ku nguvu, mwumva ibintu bamukoreye vraiment, kandi amezi yabo bari bamubwiye 3 kugira ngo bahembwe amafaranga yari yayamaze, iyo baca bamufasha agataha murumva amezi 3 no kwa kane yarakwinjiyemwo atarafatwa ku nguvu, none arayamaze arinze afatwa ku nguvu inyuma yo kubura gitabara. Ingorane zihari abariko barampa izi information bariko bampa nimero za isebuja, za nimero z'ikigo ciwe, nyaboneka abantu bamufise ikigo ciwe muce mumbarira, n'ubu nta butabazi araronka. Uyu munsi tutariki 5 zo kwa gatanu, kandi iyi nkuru natangiye kuyibona ejo niho nayipostinze. Mudutabare muduhe nimero z'iki kigo tukibaze ico biyumvira kuri uyu muntu wabo. Murakoze.